n'igihe gikomeye cyane. Ivyo muzoba ejo, ivyo muzokorera igihugu, uko igihugu cy'Uburundi kizoba, biri mu biganza vyanyu kubera kano kanya nyene, kandi mu vyakire. Aha itariki 30 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 n'umwaka wa kabiri, murabibwiwe, murabyumvise, murabitahuye, murabimenye. Uburundi Imana ifite amasezerano akomeye cyane. Twebwe nk'abakuru banyu dufite amateka Imana yadukoresheje, kandi baradukoresha muyabonesha amaso yanyu kugira ngo mutahure, mumenye, mwerekwe. Twebwe turi muno munsi ku bantu Imana yereka, muratse ko mushitse mu 2030 2040 ngo tujye turi muno munsi twabimenye imyaka 10 imbere ko tubibamwe n'abanyabwenge, abantu babona ibihe bagatahura. Ubu Burundi bwacu bufise intango y'amateka mashasha. Mugwe amateka mashasha, mwebwe muri ngaha Imana igiye kubakoresha ibintu bikomeye cyane. Imana yarasezeranye neza ko Burundi izobukoresha ibihambaye mu ikanguro n'agakiza ha mu Burundi, muri Afrika no ku isi nzima. Kumbura twebwe nituzobishikamo, ariko n'umugabane wanyu. Iyo munose umugabane rero mucakira kirikare, kandi muze murekure ikiganza c'Imana neza kibane namwe, ubuza bw'Imana mugendane namwe, buzobe akamaro ku gihugu Afrika n'isi nzima. Imana bahezagire cyane.